umwana arabona umuvyeyi akana naho kaba kakiri gato karabona ingene umuvyeyi yifuza yuko umwana wiwe azomera cyane cyane ndiko ndabwira aba mama abakenyezi bafise abana bana b'abahungu ni Imana yonyene ishobora kumuhindura kuko hariho umukenyezi aba afise ibintu byamukomerekeje kuko iyo ubonye umuntu atanguye gufata inyifato itariyo byiza no kumwegera kuko ibintu byose biba bifise iyo byavuye haba hariho igikomere afise bishobora kuba kivana n'ubuto bwiwe abavyeyi kivana niyo yakuriye kivana n'abantu bamubabaje Salut les amis, nizere ko muguwe neza twe tumeze neza mwamaze kubibona nta wundi ni Gile behind camera ni Bobo Homi turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane turi ahantu heza Gitega Capitale Politique aho tuje gukora ikiganiro ciza kizobafasha kandi kikabakomeza bandanye rero mudukurikirana turaje ku bwanyu mani bahezagire cyane. Yes, murabibona ni Gile ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Salocom TV1 on YouTube. Hodi. amahoro neza Yego, nimpore murakomeye yego n'amahoro cyane. Yes, mwamaze kubibona n'uyu twabazaniye uno munsi umumama dukunda kandi twubaha. Kenshi tumwita mama Bishop mugabo siko yitwa imbere na mbere tubanze tumuramutsa amahoro neza yego murashobora kwibwira bariko baradukurikirana bakabamenya kubabazi gose bakabamenya n'abatabazi bakabamenya. murakoze cyane banyita Nduwimana Benigne mugabo benshi banyita Mere uvuze Mere baca bamenya uwo ari we ego izina ni Nduwimana Benigne nayibabwiye nkaba n'umupastori ego nkaba nubatse ese n'abana bane Mani bahezagire namwe mwamaze kumubona jewe nkunda kuvuga ngo ni mama Bishop. Mama Bishop mbega harabumvise ko murongo ishengero mbega mukora ibikorwa vy'Imana mu ishengero iri ishengero mu Kirundi bagita ishengero ryunze ubumwe mu Burundi hama mu rundi rurimi rw'icongereza bayita Assemblies of God Fellowship hanyuma ikaba iri ngaho Igitega impande ya terre ya basket niho nkorera ibikorwa vy'Imana. Yes, mwamaze kuvyumva n'uyu tubazaniye haje kutuyagira byinshi murana n'umumama yisumbuye afise byinshi yo tuganirira kuri ibi na biriya ariko no munsi namurondeye kugira ngo tuyage kubijanye n'umukenyezi. Umukenyezi atari muri ibi byo byose umukenyezi mu kuzana impinduka. Mama Bishop je nico kintu nabahamagariye tuyage kuno munsi mbega tuvuze umukenyezi azana impinduka mbega mwebwe mubivuga kwiki? Murakoze cyane. Umukenyezi azana impinduka si ukuryama mu gatondo hanyuma ucuvuga uti reka nzane ihinduka ko nabonye umukenyezi kanaka hari ikintu ariko arakora reka nanje nzane ihinduka. Rero kugira ushobore kuba umuntu azana ihinduka ntibitangura ubwo nyene birategurwa hariho ugutegura wewe ku gatwe kawe hariho nuko Imana igutegura hari nako abavyeyi baba baraguteguye kuko kenshi umugore azana ihinduka birava ukuntu yakuze ukuntu abavyeyi yabona abavyeyi ingene bashoboye kumuhindura kugira ushobore guhindura nuko nawe uba waramaze guhinduka. Rero abavyeyi barafise uruhara rukomeye cyane mu kuzana ihinduka mu kibano. Ku gatwe kiwe umuvyeyi ategerezwa kuzana ihinduka mu bana biwe kuko hari ibintu utarinda kubwira umwana ariko akurara. Umwana arabona umuvyeyi akana naho kaba kakiri gato
karabona ingene umuvyeyi yifuza yuko umwana wiwe azomera. Cyane cyane ndiko ndabwira aba mama, abakenyezi bafise abana, baba abana b'abahungu, baba abana b'abakobwa. Kuko nibo kenshi bamana n'abo bana, kenshi abagabo bariko barapagasa bagiye kurondera umukate, bagiye kurondera ibifungurwa. Rero umukenyezi niwe agumana n'abarya abana. Rero abana baguma baraba mama, je nifuza kumera nka mama nk'umukobwa. Umuhungu akavuga ati je nifuza kumera nka papa, kuzokora ico papa akora, kuzofata ingingo uko papa azifata, ikibazo cabaye ingene papa yifata, nanje shaka kwifata kujya rero. Rero ni vyiza yuko dutegura abana bacu muri kazoza bivanye n'ivyo batwigirako. Rero cyane cyane jewe nababwiye yuko ndi umupastori, ngira nje muri cyane cyane ku by'abantu bizera Yesu Kristo. Ego. Kugira uzane ihinduka, si wewe urizana wenyene. Rero hategerezwa kuba collaboration n'Imana. Kuko ihinduka nuvuga yuko ni wewe usunikira abantu, utabadomina, utabategeka, ariko ugasa n'umuntu afise ubushobozi busumbije ubw'abandi, bakagukurikira, bagakora ivyo uri kurakora, kuko ushaka guhigira ihinduka ni wewe uje imbere. Ntuzinyuma usunika abantu ngo giriki. Ariko wewe kubera mwakoranye n'Imana, hariho ubundi bushobozi bukwega abantu bukabakura iyo bari, kugira bashobore kuza kuraba. Sinzi ko murabona abantu babaye rurangiranwa. Mu bisanzwe dufise ijambo rimwe, mugabo ugasanga uyo muntu iyaje aho hantu ashitse, ibintu birakoreka. Abantu bukabona bose barahagaze, bakavuga ati tuje kumuraba. Si ukuvuga yuko aba ari umuntu kujya mu muzi. Hariho ubundi bushobozi bwinyegeje tutabona, uba buriko burakora ivyo bintu, wewe akaba igikoresho kugira ngo ashobore muri ako karere arimwo ibintu bibuje. Rero umukenyezi agira ihinduka ahabaye. Hariho inkingi novuga zishika 5 ategerezwa gucako kugira ashobore kugira ico ahinduye. Ategerezwa kwabura ubundi bushobozi buvuye ku Mana. Rengira mvuge umukenyezi ashobora kugira ihinduka mu kibano mu buryo bwiza, kuko hariyo n'abagira ihinduka ugasanga bariko bagira ihinduka ribi. Ugasanga bariko bigisha abantu inyambaro, imvugo itabereye, kugumuka, gutukana. Rero ubu unyengira mvuge ku bantu bazana ihinduka mu buryo bwiza bwubaka abantu mu kibano, abantu bakamwigirako. Ubwa mbere ni umuntu afise ukwizera. Kandi ukwizera, twizera ibintu tutarabibona. Ni naco gituma iyo turiko turasenga, turosenga turondera ibintu Imana idushikanako, tukavyizera yuko vyabaye. Rero umukenyezi azana ihinduka, ivyo yizera bijanye n'ivyo asenga, bijanye n'ingene avuga. Kuko kenshi hari aho usenga ugasanga uriko usubira inyuma, bimwe wari wasengeye ugasanga uriko urabisambura. Uti gute? Urashobora gusenga Mana, ndizeye yuko wakijije, kandi ijambo ryawe riravuga imishishago yawe idukiza ingwara. Rero iki gisata kiri mu mubiri ndagisengeye nikizogaruke. Hanyuma wasenze wizeye, hanyuma usohotse umuntu akakubaza bimeze gute, ngo yaye ca kintu ndikirahera, ngo nubu ndacababaye. Bigaragaza yuko kwa kwizera kwawe nayo amasengesho wavuga biriko
biranyurana nico gituma rero umukenyezi yizera kurya yizeye ibyo yavuze niko abaho niko avuga ego y'amasengesho kandi ategerezwa kuba ari umukenyezi ahagaze mu masengesho kuko amasengesho yugurura ijuru iyo wuguruye ijuru ubuhamagaye ubushobozi bw'Imana ubushobozi bw'Imana buri kuri wewe si wewe ukiba ugira uzana ihinduka ariko ubushobozi buri muri wewe nibwo buzana ihinduka ugakwega abantu. Mama Bishop kwico kintu ca mbere mutubwiye kijanye no kwizera burya kenshi abantu bahanzwe ubu n'ingwara umenga ntaco zikibatwaye abantu kenshi barahanzwe n'ibi bintu ubukene ubushomeri bw'akazi mbega nk'umukenyezi mu rugo yuhagarara gute kugira ngo azane iterambere mu rugo mbega yisunze uko kwizera bobikora gute murashobora kutwereka umwene bobigenza mu bijanye n'ivy'ubutunzi? Okay. Kenshi ubutunzi buvana n'ibyo wiyumvira kuko kuvuga ubutunzi hariho abantu batunze mugabo baguma bakenye ego kuko gutunga si ibintu bigaragara ubona gutunga ni mu mutima ugahazwa n'ibyo Imana yashoboje kuguha kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntituciganire ngo ibyo dufise byose tubimenyesha Imana. Rero iyo uvuze ubutunzi kenshi uko abantu babibona babona ubutunzi amahera afise kuri konti babona ubutunzi imodoka ngendesha babona ubutunzi ibi n'ibi ariko ndakubwire ubutunzi bwa mbere n'amagara amagara yugurura ibintu byose kuko urashobora kuvuga ufise uburyo dutandukanye ubutunzi n'uburyo bwo gukoresha mu bihe bikenewe ubutunzi bukomeye buva ku Mana. Imana niyo ifise ubutunzi bwose kandi uvuze yuko icyo ufise aribwo butunzi bw'Imana ntushobora kuja kuraba mugenzi wawe ngo arandushije kuko muzi ko byose biva ku Mana kandi yaguhaye byinshi nuko ubishaka yuko mubisangira n'abandi. Rero umukenyezi ari mu rugo abumbwa n'ibyo afise nibwo butunzi bwiwe ukamenya kubutunganya neza ntubusesagure ntubwanjanjweko kuko ubutunzi bw'umuntu biravana n'ingene wowe ushobora kubutunganya. Hariho ushobora kuba tuvuge nk'abakorera umushahara murashobora kuba mukorera umushahara umwe muhembwa n'umuntu umwe ushaka mufise n'abana bangana abantu bose mu rugo mugabo ugasanga ayo mahera umwe amuviriyemwo ibintu by'agaciro uwundi yama muri découvert. Biva kuki? Biva kuko umuntu atamenya igitangura igikwirikira mu muryango. Urashobora kuba uri umugore cyangwa umukenyezi yakuze atabona mama wiwe ingene apanga uburyo bafise ugaca usanga nawe agiye mu rugo abigenjeje uko rero ubutunzi ushaka kuvuga sinzi ko wambajije ubutunzi bw'amahera ubutunzi Imana itanga ego naho jena impagaze ku butunzi amafaranga kubaka inzu kuronka gutera imbere bijya twese tubona n'aya maso nyine aboneka ego ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwitwararike ubwami bw'Imana ibindi bizoza ari inyongera. Rero kenshi twebwe haraho twiruka ku nyongera ubwo butunzi uri kuravuga burya ni inyongera ni inyongera Imana iha abantu bayikorera nibwo butunzi Imana itanga nibwo urashobora kuvuga abatazi Imana bafise ubwo butunzi. Rero
je ndiko ndavuga ubutunzi buha agaciro Imana. Ego. Hariho ubutunzi turonka mugabo budaha agaciro Imana. Ego. Ubutunzi bwavuye mu bubeshi, ubutunzi bwavuye mu wescro, ubutunzi bwavuye eka ibyaha byose uzi bikorwa abantu bakora ugasanga ubutunzi buraje. Rero je ndiko ndavuga ubutunzi bw'inyongera. Nibwo nibaza tuhagararako. Ego, ubu je natahuye ico kintu mwotubandanyiriza kuri bya bintu bitanu ko muratubwira byuko bizana ihinduka. Bizana impinduka. Umukenyezi ubwa mbere navuze ko ari umukenyezi afise ukwizera. Ego. Yizera Imana. Akavuga Mana, ivyo wavuze mu ijambo ryawe byose ni ivyanje kuko ndakwizeye. Kandi akaba ari umukenyezi afise ubwenge. Ubwenge sishatse kuvuga ubumenyi, ariko ni bwa bwenge buva ku Mana. Umukenyezi azi igihe cyo kuvuga, n'umukenyezi azi igihe cyo guhora. Uwo niwe umukenyezi w'ubwenge. Kuko kenshi baravuga abakenyezi ngo bavuga amajambo menshi. Mugabo umukenyezi w'ubwenge afise ihindura ntapfa havugiye kandi ntapfa ivyo avuze. Amenya igihe mvuge canke nkore. Igihe rero abonye ko bikeneye ko avuga ni igihe nk'ubu urabona ko ndiko ndavuga nuko nzi kuri kuranyumviriza. Mugabo hariho uwundi mukenyezi umwumviriza utamwumviriza aravuga we akaguma yavuze. Rero ni umukenyezi avuga ati ninasohora ijambo rifise inkurikizi irihe, niryangarukako canke niryaja ku bandi bantu rizobubaka canke rizobasambura. Rero si umukenyezi yumvise ngo abandi bariko baratanga ivyiyumviro ubwo nyene nawe acatanga iciyumviro, abanza kuko nakubwiye ni umukenyezi afise ukwizera, arazi ivyo asengera, arazi ivyo yama avugana n'Imana. Aravuga aya majambo niko ndavuga, aya majambo niko ndumviriza araha agaciro Imana. Yumvise ari ibintu byo gupfa kukina, kuko umugore w'ubwenge ntapfa kuvuga ijambo kuko azi ko ijambo ryiwe rifise ububasha. Hari ibintu duhora twumva mu mabishopu ngo mu ngo abagore bakubiswe ngo kubera bagomba kuguma bahanganye n'abagabo. Nibyo byojo mwe mubivuga kwiki? Ijambo ry'Imana rirabivuga. Umugore ashaka guhangana n'umugabo n'umugore by'ukuri atazi uruhara afise, kuko umugabo ni umutwe, umugore nawe ni umufasha wiwe. Rero ntushaka ujya ushaka ko aba umutwe nawe ukaba umutwe, uba wibagiwe uruhara rurimo. Kandi urwo rugo nta mahoro yigera aba muri urwo rugo, kuko igihe cyose ushatse kwenversa ivy'Imana yagize uba uri kuranyurana n'umugambi w'Imana. Rero abakenyezi Imana yabaremye baba bafasha, niko Bibiliya itubwira. Turafasha abagabo bacu, turafasha abatware bacu, kuko Imana yabashize kuri position yo kuba umutwe, yo kwiyumvira, yo gupanga, yo kumenya ikintu gitunga umuryango. Nibaza ko bogitahura yuko ari bimwe muri bimwe bigize ubwenge umukenyezi akwiye kugira no mu rugo. Niko mubandanye. Umukenyezi ategerezwa kuba umunyabwenge mu rugo. Kubaha, kumenya agaciro umugabo afise mu rugo, kumenya nawe hole icyo amaze mu rugo, yaje gufasha ntiyaje gutegeka. Rero iyo utanguye kuza gutegeka ngo ibintu bikinge, nta bwenge ufise, uri umugore w'igipfu. Kandi umugore w'igipfu ngo asambura urugo rwiwe n'amaboko yiwe. Niko mu migani bavuga. Rero umugore w'ubwenge nawe ngo aragubaka, yubaka urugo rwiwe n'ubwo bwenge bwiwe. Naho umugore, naho coba ari umugore w'umugabo
w'igipfu ko barabaho yego aramenya ingene kubera Imana imuha ubwenge bw'ingene ashobora kubana n'uyo mugabo kandi urugo rukabandanya rwubakitse bagubashe mu kibano bakavuga ati rujya rugo naho umugabo ariko igaba ariko afise umugore w'ubwenge rero ikintu gishobora gufasha umugore kugira agira ihinduka nuko aba ari umugore w'ubwenge amenya ingene abana bafungura ingene boga ingene abana barya ubuzima bwabo bwose ingene baja ku ishuri ingene biga akabakurikirana akamenya umugabo ingene abayeho ingene yambara byose ugasanga ni umugore w'ubwenge ubonye umugabo wiwe uca uvuga uti ujya muntu by'ukuri afise umugore w'ubwenge kenshi baravuga bati inyuma y'umuntu ariko aratera imbere uca ubona ko ari umugore w'ubwenge kuko igipfu kimusubiza inyuma ariko umugore w'ubwenge aramushigikira akamuduza akamufasha ibyo akeneye byose icya kabiri yego icya kabiri cyitwa kugira ubwenge yego ikindi cya gatatu kandi gikomeye cyane yego umugore afise urukundo afise urukundo kuko urazi kubwe abantu urukundo n'ubushobozi bukwega abantu umugore akorera abandi kandi bakabakorera mu bugwaneza atidodomba atavuga ati wewe iminsi yose wamuza kungora oya ahubwo abonye umuntu azamugana yumva aryohewe cyane akazunguruka mu nzu ndakuza Imana iki ndaguha iki ndagufasha iki kandi umugore w'urukundo rero ntaraba ngo yuko hari icyo wamfasha ahubwo we arondera ikintu afasha abandi n'ubugire ndakubonye ndondera ikintu mbega kiribasha namufasha iki mbega uyu muntu nomufasha iki abonye umuntu wese arondera ikintu yomufasha kandi akagishikako si ukwiyumvira gusa ariko akagishikako rero uwo muntu usanga ni nka ema isumaku ikwega abantu baravugana ufise akabazo nkako jya kwa naka ufise akabazo nkako jya kwa naka kubera na bwa bwenge bwiwe na bwa rukundo rwiwe abantu bagize ikibazo bashaka impanuro bashaka yuko bategwa intege baja kwa wa mukenyezi afise ubwenge afise n'urukundo kandi afise n'ukwizera akuduza wamaze kuza ufise amaganya akubwira ati humura Yesu Kristo yaratsinze byose yarabiduhaye hari ikintu nagomba kubabaza ngira mwogira icyo mukivuze ko barakunda kuvuga ngo abakenyezi kenshi mu ngo ntibakunda gutanga indaro ku bantu bo mu miryango y'umugabo ega nibyo mu mabishop ibyo kenshi abantu baravuga bati umuntu umwe arashobora guha koronotasiyo abantu bose bagaca bavuga ngo abantu bose ngo ni babi sibyo mu kirundi bavuga ngo umuryango umwe tukisha umuryango rero si bose n'ukuri si bose kuko inzu nyinshi usanga harimo abantu batandukanye umugore abo ku mugore abo ku mugabo ugasanga bariho mugabo rero byaramaze kuja mu byiyumviro byuko abakenyezi badakunda abantu biwabo w'umugabo mugabo si bose hariho bamwe kandi nibaza ko benshi mu bakenyezi batanga indaro abafise ako gatima mwobahanura iki abafise agatima ko kudatanga indaro menga barabagoye ko dufatiye kwica mwavuze ati umugore ategerezwa kuba umuntu w'urukundo atabara abandi afasha abandi yego rero biragoye ni nkuko nakubwiye kugira umuntu ushobore kumufasha ni processus ni urutonde rw'ibintu ushobora kumufasha kuko ntushaka kumubwira
ngo ubu nyene nka buto ufyonda yari izimije uburenge yanatse usubire wakire abantu usubire ugira umutima mwiza. Ico onye ni Imana yonyene ishobora kumuhindura, kuko hariho umukenyezi aba afise ibintu vyamukomerekeje. Kuko iyo ubonye umuntu atanguye gufata inyifato itariyo, byiza no kumwegera, kuko ibintu byose biba bifise iyo vyavuye. Haba hariho igikomere afise bishobora kuba kivana n'ubuto bwiwe, abavyeyi, kivana niyo yakuriye, kivana n'abantu bamubabaje. Rero kenshi nk'abo bakenyezi usanga bafise imitima mibi, kuko bariho bafise imitima mibi, badashaka umuntu aza mu rugo rwabo, badashaka ikintu gisohoka, badashaka yuko umugabo yogira icyo atanze. Kenshi abo bagore baba bafise kenshi ibibazo, ibikomere byabababaje mu mitima yabo, bagendeye ko bishobora kuba byaratewe n'uwo mugabo, bishobora kuba byaratewe n'iwabo w'umugabo. Rero iyo mubonye umuntu atanguye kwifata ukundi atariko yahora yifata, ni vyiza yuko wa mugore w'ubwenge nababwira we waca bibona, ntaca atangura kumucira imanza, ntaca atangura kuja kuvuga ku mugabo wiwe, wazanye umugore w'igipfu, wazanye umugore w'igikoko, wagize mugabo. Umugore w'ubwenge aca mwegera, bakaganira, akamenya ibibazo amubaza, kugira ngo atebe ashike kuri ca kintu camukomerekeje, kugira ashobore kumufasha. Rero ivyo onye naho utangura, kenshi dutangura gusenga, tugasenga, tugasamburiza impwemu mbi, tugasenga. Mugabo bishobora kuba atari n'impwemu mbi, bishobora kuba ari ibintu yagiye arabika bigatera bigashika ahantu bikavuga ati nta bindi nkeneye kwinjizayo, ubu unye ico ngira ncambroka. Umuntu wese nibaza yontera ingorane nca ndakwigizayo. Hariho abantu n'ubu unye usanga badashobora no kuramukanya, kubera iki? Avuga ati aho ndamwimenyereza ashobora kuntera ingorane. Rero n'abakenyezi bari mu ngo kenshi uca usanga barashizeho ibihome. Hari n'abavuga ati n'uwi wacu, kugira ashobore kunzira mu rugo manja kumupangira, kugira ngo ntihagire ibibazo asubira kuntera, kuko nibyo mfise sindaronka ahandi ndabishira. Rero abantu barakeneye kenshi kwegera abantu, cyane cyane abakenyezi b'ubwenge, bafise urukundo, bafise ukwizera, kugira bashobore kubafasha, kugira bakuremo ivyo bintu, bamenye iyo bakomerekeye, kuko kenshi hari aho utamenya niyo wakomerekeye. Kuko vyagumye biza ubika, vyagumye biragwira hahandi udashobora kuvugwa uti nakomerekeye ahanye. Rero iyo uronse uwo muganira mugasubira inyuma buke arateba akamenya umuzi. Uriya muzi rero amaze kuwumenya niwe muca musengera mukarandura. Tugeze kuri bitatu, mwatwemereye ibintu bitanu, kandi by'ukuri muriko muvuga ibintu antuka n'abariko baradukurikirana bashobora kugira ico bivuze ko muri commentaire ko ari ibintu bikomeye bishika mu miryango iwacu, bishika hirya no hino. Ngira muriko muratanga inyishu zimwe kugira ngo abantu ari amakosa baguyemo bayikosoremo. Mutubandaniriza mutuyagira. Yego, iyindi nkingi n'umugore akunda gusenga. Navuze kwizera, umugore afise ubwenge, umugore afise urukundo, umugore asenga. Kuko udasenga nta bushobozi ushobora kuronka, kuko gusenga kugurura ijuru. Kuko ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso, ariko tugwana n'impwemu z'ahantu ho mu ijuru. Rero ushobora kwibera ngaho udasenga, mugabo ugasanga wugarijwe n'ubundi bushobozi bugusumvya inguvu. Rero umugore asenga yasunika izo mpwemu zose, kuko ngaha ku isi na Yesu Kristo yaravuze ntidukundwa. Iyo mu rugo rwawe bimeze neza,
urarama uvuga uti ibintu bimeze neza je narakwije ubu ndiko ndaja mu ijuru oya kuko satani ntakuryoherererwa abakozi biwe ntibakuryoherererwa rero utegerezwa kwama iminsi yose amasengesho uyegereza imana ikingire urugo rwawe imana ikingire abana bawe imana ikingire umugabo wawe imana igukingire amagara kuko nabubwiye ubutunzi bwiza n'amagara ihe amagara abana bawe nibyo turazi hari abadamu cyangwa abakenyezi basenga mugari n'abandi umenga umwanya wabo ni mu nsaku ni mu kabare natandukanye mu bintu bitagira akamaro niki kintu mwobahanura uno munsi mwebwe batumire bacu ico nobahanura umukenyezi ni kumenya ico avuga bya bindi byose birava biguma bikurikirana kuko umukenyezi w'ubwenge ntupfa ivyo uvuze kandi uraba ahantu uvugira n'abantu mugendana hari ico bariko baramfasha hari ico bariko baranyungura mu rugo mu gutera imbere kwanje mu buzima bwanje rero igihe cyose ubu uri kumwe n'abantu ubona ataco bakungura by'ukuri no kubwira abo bantu bavemo begera basenga ego hari ngo n'abadamu mama bishop sinzi ko bibaho ngo baroga abagabo babo ngo bakabaha akantu kagati kugira ngo borohe baba ari bo babaganza ivyo bintu ntibabireke baje gusenga ivyo birabaho kandi no mu bantu bubaha imana birabaho kuko byose nakubwiye hariho urukwegerane rw'abantu kugendana n'abantu batari bo hariho uvuga ati jewe ubu mu rugo nije nivugira ubundi agaca avuga ati jewe umugabo yarandiye mbarira ingene bigenda agaca aza rero kukubwira ngo jewe ngo bigenda uku hariho akantu ndamuha ibintu nk'ibi hariho amajambo menshi hariho ibintu byinshi usanga bitari novuga mu rutonde imana ishaka ko rutonde byandi bigaruka kuguma bisambura rwarugo rwawe je ndiko ndababwira ibintu bishobora kugufasha kugira urutonde mu rugo rwawe no mu kibano ego kuba umuntu yubaha imana kuko kubaha imana bihamagara imigisha y'imana bihamagara novuga ivy'imana yadusezeraniye byose kuko iyo wubaha imana ni wubaha imana nayo izoguha icubahiro ni wubaha imana uzogendana n'imana kuko abagendana n'imana nibo bana b'imana rero igihe cyose uri kurasenga niho uvugana n'imana igihe uri kurasenga niho umenya ubugombe bw'imana kuko kenshi baravuga ngo abakizwa ngo bama gusenga ngo bakizwa mugabo ntibama yo gusenga kuko barafise ubundi buzima mbega muhora muhamagara abakenyezi nkamwe bwe murongoye abandi ko hambavu yo gusenga bakwiye gukora bakwiye kurondera ubuzima yego cyane turababwira kuko hariho ikintu caje baravuga yuko ngo abakizwa ngo ntibakora abakizwa bama bariko barasenga ariko ndakubwire igihe cyose kirafise umwanya wacu niko umusiguzi igihe cyose hariho umwanya wo gusenga hariho umwanya wo gukora hariho umwanya wo kuba mu muryango hariho n'umwanya wo kuba mu kibano rero umugore w'ubwenge amenya umwanya igihe cyose akagiha umwanya hariho umwanya wo gusenga hariho n'umwanya wo kurongora hoho iyo uri umuntu w'imana imana irakurongorera mu bintu wokora bikaguhezagira kuko imana ngo izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu ego yose ego mutubwire ko hasigaye kimwe ego kimwe naco ni ukuba umukenyezi yuzuye mpwemu yera ego kuko mpwemu yera niwe akubwira igikenewe mpwemu yera niwe agaragaza bya byamwa agaragaza urukundo agaragaza umunezero kuko kugira ushobore gutera imbere mu byo ukoramwo byose nuko ubikorana urukundo umunezero kandi ukagira n'ukwihangana ibyamwa byose byamuhemu y'Imana ukeneye wese
akaza ati hajya ninashika ibyo nkeneye byose ndabironka kuko n'umuntu w'Imana n'umuntu avugana n'Imana avugana na mpwemu yera yuzuye ubuntu bw'Imana ego ya murabyumva abakunzi bacu ba Salacom TV1 mama Bishop agiye kutuyagira ibintu bitanu umuntu yokora kugira abe umukenyezi azana impinduka ahageze hose. Mama Bishop tuyaze ibintu byinshi mbega umuntu yobakenera yobaronka kugira ko ni byinshi mwobandanya mu byagura ntitwo bivugira byose ngaho mu kiganiro biroroha ko mwebwe abakozi b'Imana byoroha ko babaronka. nakubwiye igihe cyose gifise ibihe cacu umunsi mwankeneye muzombarira kugira ngo kuko iyi yabaye introduction ni introduction y'ingene umukenyezi ashobora kuzana ihinduka kuko ni byiza yuko ntangura kuvuga ibiranga uwo mukenyezi hama n'ibikorwa ategerezwa gukora. Ego mbega tugiye kurangiza ni ikihe kintu abana b'abasore bariko bararondera abafasha canke n'umukenyezi bagomba kumwizera mu mabanga y'igihugu canke y'ishengero ni ibihe bimenyetso ubonye umuntu mubona ati burya urya muntu n'umukenyezi ashobora kuzana impinduka muri entreprise yanje canke mu gihugu canke mu ishengero ni ibihe bimenyetso? Hariho ibimenyetso no kubwira ndakubonye uko onye hari ibyo ushobora kunyihishako hariho n'ibindi bigaragara uri kuravuga n'ingene ndakubona kuko murazi yuko umuntu ariko araresha cyangwa ariko arareshwa aragerageza akitegura neza akaba umumarayika no kuvuga agahindura imvugo n'ingendo agahindura ingendo n'amasaha byose agahindura mugaba ibintu byose ubiha umwanya niwe ushobora kubona by'ukuri k'uyo muntu uwo ari we kuganira rero abakobwa n'abahungu bariko barubaka ntukangwe n'akazuru ntukangwe n'agasura ariko ikintu cyose ganira n'umuntu ngo kuko ibiri ndani mu muntu niwe muntu amajambo dusohora niyo muntu ukwari niko avuga dushobora kunyuranwa n'ingene uvuga n'ijambo ryawe rero ubiha ibintu byose ubiha umwanya umuntu umumenya umuhaye umwanya uko muganira. Hari ikintu mwatubwiye twoja kurangiriza ko naco nyene cuko abavyeyi ni icitegererezo c'abana babo bisobanurwa yuko abavyeyi bakwiye kwitwara neza mu ngo mugabo kandi no mu bijanye n'ubutunzi no gutunganya umuryango bakaza barabereka kungene bikorwa mbega nivyo canke eko hariho abatabyereka hariho abataronka umwanya baba bari mu dukorwa ugasanga bahereza abana abakozi niyo atasha ataharushe ntazokwigera ya mpwemu iri mu muvyeyi wiwe zangabire ziri mu muvyeyi wiwe usanga ariko abiha ahantu bamuha amahera kenshi ingabire tuzijana ahantu baduha salere ahantu baduha ibyo tuzana kuko umengo mu rugo hakenewe amahera hakenewe gufungura mugabo hari ingabire umukenyezi avuka canke akura canke abaho Imana ingene yamuremye abafise ingabire yotanga rero izo ngabire ugasanga abuze umwanya wo kuziha mu muryango ariko ariruka aja kuzitanga mu ministere aza kuzitanga ku kazi mugabo nukurondera umwanya ibyo byose Imana yaguhaye byiza ukabiha abana bawe. Nukuri mwamaze kumva ibyo twayaze mbega mweho bakunzi bacu mwo bivuga kwiki ja muri commentaire mutubwire nitwabona mwafashijwe tuzokongera kumubazanira no muvyeyi abandanya tuganira kuri byinshi. Mama Bishop tubashimire cyane. Murakoze cyane. Tubashimire ku kanya mwaduhaye n'ibyo muhegeye kudusangiza twizera yuko n'ikindi gihe tubakeneye muzotwitaba mukabandanya mutuganirira. Ego cyane. Yes, Imana ibahezagire mwese mwari kumwe na Mama Bishop asanzwe akora ibikorwa by'Imana muri Assemblies of God Fellowship. Mwari kumwe na Gile behind camera Bobo Homi. Imana ibahezagire mwese.
Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.